6 zirenga ko minota 10 muri studio za Radio Magatamzo FM. Uyu numwanya wo gukwirikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi tukaba tugira tuyashikirizwe na Felicien Bigirimana. Ndakuramukije Felicien Bigirimana nongera ndaguhana ikaze. Ndakuramukije Emeline ndabaramukije namwe bakunzi ba Radio Magatamzo FM nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka wa 2020. Reka tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize ubumwe niragi twarazwe n'abasokuruza bacu tubigire umutahe mu bihe byose na hose nk'inkinzo y'u Burundi. Ico nico kivugo cuno munsi mukuru mu bumwe bw'abarundi. Imyidogo ni myinshi mu badandaza b'amakara muri kino gihe akenye, ni nayo mpamvu benshi bidoga bafite imyidogo myinshi ko amakara asigaye yabuze. Aya n'ayandi ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magatamzo FM. Turasubiye kubaramutsa twongera tubaha ikaze murano makuru mu buhingo bw'ivyuma ni Bigirimana Armeri inkuru imwe ukwayo. Mu bumwe bw'abarundi bumwe niragi twarazwe n'abasokuruza bacu tubigire umutahe ibihe byose na hose nk'inkinzo y'u Burundi. Ico ni civugo c'umunsi mukuru mu bumwe bw'abarundi. Mu ntara yacu ya Rumonge ibirori biriko birahimbazwa ku mugwa mukuru w'intara nkuko tubishikizwa na ndi kumwe nayo Oscar umwe mu bajejwe intwaro muri commune Bugarama akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Gasaba Tofu. Reka tumutege yompi. Kivugo ubumwe niragitwarare n'abasoruza bacu tugire umutahe ibihe byose nahore n'inyenzo y'u Burundi. Ico nico civugo ahandi naho abene gihugu batarashobora gushika mu Rumonge niho uwo munsi mukuru tuwuhimbariza, aho uza kurongorwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Ubuye tukaba turindiriye ijambo y'umukuru w'inama nshingamateka yarungikanywe na nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu Burundi. Ico nico twibuka rero twahamagarira abatarashika yuko boheza bakanyaragasa kugira ngo umunsi mukuru tangure nabo wumvireho iryo jambo dutegereje n'igishika cinshi. Uko ivyegekanijwe nuko nyene nuko ibirori tubiza kubihimbariza ku mugwa mukuru ntara yacu ya Rumonge. Abarundi baragiye hamwe barabona yuko tudashobora gutera imbere tutunze ubumwe tukarengera ibintu byo dutandukanye. Rero ayo mahoro n'amahona ntidashobora gusasagara mu gihugu cacu c'u Burundi atabumwe dufitaniye tukarengera ibintu byose byo dutandukanye hanyuma tukaba umwe. Kubatari babizi uwo munsi wama uhimbazwa umunsi w'igenekerezo rya gatanu ruhuma buri mwaka. Muradutunga kubw'iryo jwi ritari rimeze neza tukiri mu igenekerezo rya gatanu ruhuma n'umunsi utwibutsa ko abarundi twiyemeje kugiranira ubumwe nkuko tubishikirizwa na Emmanuel Mvuyekure asanzwe arongoye umwe w'amagara akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Jacques Ndayikeza asanzwe yimenyereza kuri Radio Magatamzo FM. Reka tumutege yompi. Uyu munsi w'itarike ya gatanu ruhuma bitwibutse ikintu gikomeye cyane kuko nico gihe abarundi baje hamwe bakabona ko bakwiye kugiranira ubumwe rero bwahereye kera uhereye usomye neza no muri Bibiliya. Ubumwe bwamyeho rero itarike iratwibutsa neza yuko abarundi natwe ariho twemeza ibibwirizwa ryemeza yuko tugiye kugiranira ubumwe rero ni ikintu ciza cyane. Rero no kuvuga rero abarundi twariyemeje ikintu gikomeye cyane kugiranira ubumwe ntibuherera mu gihugu gusa no mu miryango haguma ubumwe hagati y'umwana n'umuvyeyi hagati y'abavukana ni bwa bumwe buguma bubonekana. Iyi tarike rero twibutse ikintu gikomeye cyane, ni tarike abarundi tukwiye gushira ku muzirikanyi kuko ni tarike nziza twemeje yuko tugiye kugiriranira ubumwe buzokwamaho gushikangira ngo isi ivuyeho. Nico gituma rero nka twebwe mu runganwe rwacu no mu badutanguriye ko bemeje iyi tarike tugasezerana neza yuko tugiye kugira
kugiranira ubumwe nibaza ko bizoshishikara gushika ariko umuntu wese mu mutima wiwe arakwiye kugiriranira ubumwe na mugenzi we. Reka no makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'iterambere. Imyidogo ni myinshi mu badandaza b'amakara muri kino gihe akenye niyo bayaronse bayarangura ku giciro c'umurengera. Ngendakumana Genevera akaorera muri komine Rumonge zone Minago ku mutumba wa Rutumo numwe mu badandaza b'amakara avuga yuko atakunguko ariko arabibonamwo kubera ko abayaturira bavuga yuko ibiti bikenye akagira ko asaba intererano narijya ari ntawo nikora akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Jeremy Ndayikeza asanzwe yimenyereza kuri radio Magartamus FM. Reka tumutege yomi. Icambere twe turi mu gucobogora kubera imvuvyi tureze ntituronka ukuntu zijya kubera amakara tuzimba tuguze umufuko w'2 tuyangamo 18 none ivyo 2 turobironka gute kandi tudaturunguka batubwira yuko ibiti ruguru bikenye bo batubwira ngo uwo mufuko tugura 2 batubwira ko ibiti baba babiguze umurengera bakaca batuma batuzimba amakara none turobaho gute nta karuso turonka kuko tutunguka ikintu twosaba tusaba intererano nuku hagararira abarundi bantu nikora tutagira ico dufata. Tukiri mu makuru y'iterambere nyene muri komine Rumonge zone Minago ku mutumba wa Rutumo Ngendakumana Sebastien nawe arashima kwa kazi kabo kamutungiye umuryango narijya abandi baba bariko baridoga akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Vyimana Janso asanzwe yimereza kuri radio Magartamus FM. Reka nawe tumutege yombi. Yewe cyatumye ndabikura nuko nabona binezera nkabona abandi barabayeho neza ariko ndabitanguye 72 kugeza n'ubu nkijije imyaka 58 n'ubu nivyo ngikora bisanzwe mu myuga nkora icyo ngaha ku isi kintu ntakora n'indege bisa ntabona cyewe mbona ndonkamwo kabisa yarampaye inzu nziza nabagata yarampaye agashimwe kandi ngeze hakurutumbo ndahaguze parasera 2 yomba mirimo n'amatara aka kazi ingorane zako amadeni bayakuriye ugize urabishyuza bagomba ko muca mugwana ariko wihanganye ukareka kubakorera ku madeni nikeza gose kuko watonze irasiyo urayironka akamanotera ugo gwaruka mbonye ingene mbayeho nkaje aka kazi kagaburira abana 17 maze kuvyara rero ndabona ko kuri umwuga urinda kubaho neza nta bufuma nta nzara nta nyota icyo wiyumvira urakironka. Akabari hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire uri mu bihinga bw'ivyuma Armel Bigirimana twongera tugira ko dushimira n'abadufashije mu ruganda gutorokana ano makuru genda yabashikirije ni Felicien Bigirimana naho ubutaha Gwino muri sanze muri radio Magartamus FM.